wewe turashaka kubwire neza na neza igituma Afrika iguma ikenye neza na neza mu majambo nk'abiri canke nk'atatu n'ukuntu cotoregwa inyishu. Igituma Afrika iguma ikenye ubwa mbere n'ubunebwe. Ico ni cambere gituma Afrika ikenye. Akarorero ni nko ngayi wacu urashobora gusanga umuntu saa 11 yugaye muhuye yugaye ngo ndatashe, saa 6 mugahura yugaye ngo ngiye kurya. Ariko muri Aziya Iburaya nta kugara, ntibugara, haba huguruye umwanya wari wo wose. Icambere n'ubunebwe. Icakabiri ni mu mutwe, inyigisho zo gukunda akazi. Tukamenya ko tudakoze ntidushobora kuronka abadukolonije tukikuramwo ijya esprit baduteyemwo ko twese tuzoherera mu biro, ko twese tuzoherera mu ntwaro. Iyo esprit niyo yatuvamwo abanyafrika, twese tuzogaja ku kivi, Afrika yacu izotunga. Ikindi ca gatatu, inda ndende. Abanyafrika tukamenyera kubumbwa n'ivyo dufise. Nitwamenyera kubumbwa n'ivyo dufise, ntitugira inda ndende ngo no kwiba naka niho nanje nobuku, no cinyiza naka niho nobuku, no fatuku naka niho nobuku. Ico kikavamwo, Afrika yocitera imbere. Ica gatatu n'urukundo. Ica kane n'urukundo. Gukunda neza, tugakunda neza Afrika yacu, tukayiteza imbere muri vyose, tukareka kuzera inze, kuko ngwa amazi masabano ntamara imvyiro. Hanyuma sinzirira ko abandi bavuga ngo kazi hise, agatirano kaza ihise. Aho nyene kandi kajambo kanyuma no kubaza, uno munsi umuntu yasirimutse canke yambara neza canke akoresha igihe ciwe neza bavuga ngo n'umuzungu. Umuntu wese asirimuse yateye imbere ngo n'umuzungu mu mutwe, ngo n'umuzungu mu nyambaro. Eske ako kantu gisigure ko umunyafrika rero nta kantu bumvamwo umenga harimwo hypothèse. Erega uvuga ngo naka ngo n'umuzungu mu mutwe, ni wa wundi nyene akiri mu bwiri bwa bukoroni. Wewe wibaza ko nitwamara kugira esprit patriotisme dukunda igihugu, wibaza ko dukunda Afrika yacu, wibaza ko tuzosubira gukoresha amaterme y'abazungu? Tuzoza dukoresha duti ujya n'intwari. None tuzoba convaincre gute kugira nabo baze baravuga ati nanje ndi umwirabure mu mutwe? Vyaraheze. Uyu munsi abazungu bariko bihatira kwiga igiswahili. Mugaciga kubera afise icyo gushaka? Yes, baciga uko bafite icyo badushaka. Mugabo twumenye ko umuntu atiga igifaransa kubera afise icyo gishaka kugusa. Oya, wiga kugira utunge. Kugira bakwitwe ngura umuzungu mu mutwe bisaba kubuzi kuvuga igifaransa. Nico gituma nimba tutaragira urukundo, ako kajambo ndangirije ko ico kintu cyo tuma Afrika iva mu bukene. Urukundo rwa Afrika nitwayikunda tugakunda ivyayo, nitwayikunda tugakunda ivyayo, tuzoba duheje guhindura mentality. Ego ya Bwana Michel, Dr Michel akaba na Bishop, turagushimiye kubona wafasha kanya kawe ukitaba kino kiganiro cacu. Ego natwe turabashimiye, mwakoze kudutumira. Ego turashimiye kandi n'abashoboye kutwumviriza muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ni kiganiro cyari kiryoshe cyavuga ku vya panafricanisme no kuntu Afrika ukwikura mu kagozi kayiboshe ku bukoroni, n'ubu ikimazemwo imyaka irenga 330 ugushika nuno munsi turaba ama strategy yokoreshwa n'abanyafrika kugira ngo bacako kagozi, kandi ama idea yawe nibaza ko afashije benshi. Turagushimiye, tunizera ko no hanyuma tugukeneye ushobora kuzotwitaba. Murakoze cyane. Nditeguye kugira umuganda nterereye mu kwibohora kwa Afrika yacu. Tunashimira n'abandi bose bariko baradukurikirana.